none endera wewe uzofira mu gasho hanyuma ndabe kazo gukurikira dupinge mana ni ndarucaye ndakase nawe umviriza sister uyu muntu renda kubwira uyu no musi je nawe turapfungwa canke je ndapfungwa canke apfungwe amahera yiwanje yose yaramaze umutayi wanje yose yaramaze nanahomvye kubera uyu man ni murakanewe umviriza we darasa umviriza STV every story matters. Bon après-midi et bonsoir bana mwerereye ndabaramukije cyane ndababwira ko ndabakunda kandi murabizi ni kuri kumana ko dukundanye so rero n'umunsi ndi ukirasazi niko bahita mu kirasazi ndibaza ko mweze ko ikiganiro la fois passé cy'umukobwa ahonga umusheri wiwe bagashakimba nkibi nje ndamwica ko nameze gufashira byinshi cyane amahera ya mwamera mutaye gukora ublasele like burya abantu bambara ngaho usanga banditse ku Burundi canke amazina y'abantu canke bo mu zosi rero naje kumutembera umunsi ndamubaza ivyerekeye umwuga we gusa nazi ko nje kumuraba kindi naco ushaka adukorere ubuntu bwo ku maboko guest twese kuko vraiment ko ubuntu neza nukuri namwe nimba mufise abantu babino muzo mutuma bakorere commande ndamubaza na nimero ziwe abazibabwire kumukeneye uramurondera akora ibintu neza kandi cyane abikora neza vraiment henge nabana bahunga bashe baratinya kamera akora ibintu neza kandi gose rero badukurikira muri mu Burundi mwubaho cyane big up sana muri abantu bameze neza cyane murabana beza ndabakunda no kuri kw'Imana rero ndukirikirana muri za habisa audit za Oman ndabakunda cyane ndi umuntu wa mbere nkunda kubasengera ndi umunyavyaha n'ivyo ariko ndakunda kubasengera kandi kwisi na munyavyaha dahari ariko ndakunda kubasengera Imana ibashoboje ibasobushoboze bahegovu baye n'inkomezi kandi baye no kwihangana kuko iyo muri ntimworohewe sometimes aho na challenge atandukanye aba diaspora rero mwese hamwe mubahwe turazi ko mudukurikirana cameraman none ibiyacu dushikiyemo abandi ibiyacu dushikiyemo Yesuwe none ni sawa kwanza ni sawa umeze neza tumeze neza darasa nise na mahoro ego nasa na mwemiri ego turashima none ko sanze muri mundu nje gutema nanje kugatwega hari iki wewe mbariza umutipe asanze muhiri wanje ngo ndamufitiye yuko ngahaje nawe umviriza sister uyu muntu renda kubwira uyu no musi je nawe turapfungwa canke je ndapfungwa canke apfungwe hari iki none bro uyu mutipe amahera yiwanje yose yaramaze umutayi wanje yose yaramaze nanahomvye kubera uyu amahera yiki none amahera yiki umutayi wanje wose uherera ngaho urani byose ubona byose yambaye niwe mutayi wanje wose niwakorewe na cheri wanje aho nyene umviriza ndakubaze wowe uvuga amahera wahawe amahera yose warahomvye waramukopesheje uyu umviriza sisa nakubwira uyu mujama je kweri none agiye kubona interview yuko amafaranga yiwanje umudemo wiwanje fise urumva umudemo wanje twamireye bisigura ko ndamukobwa ari umusheri uyu ujya musto wiwanje man ni murakanewe umviriza we darasa umviriza we basi umviriza nawe numbana wewe amahera turabiraba ujya amahera yampaye ujya mudemo ngo mukuyu niwe yayampaye nibwo bwa mbere ndanamubonye jewe wenda ndagutema ngenda wewe yayaha umviriza bro bawa bantu ndira yugeni umviriza bantu kwanza ngawe musanzi wiwe umviriza ni mu buganda basi rondera ujya mukobwa rondera ujya mukobwa hamavyo bigende neza umviriza none umviriza ujya kumfata ngo nakufitidere wanje nkamagara ujya mukobwa mutayi wanje arawugarukana none basi none umutayi vyagenze gute n'amahera wamuhaye kandi nivyo birumvikana iyo mutipe umudemo wanje yamuhenze bakakorana mission urumva ati ujya mujama agenda muri ginota amatukoreye business ibi byose yambaye ibi byose n'umutayi wanje amahera sinzi yakura ayo mahera nzanira vyakuna vyareka umviriza muri menyana
Sinabonye yo koragirana ka interview vyerekana yuko amahera Yose wokora iki ukora iki? je nkora hariya muri noze nkora ku kibuga c'indege. None gusa ubuje icyo mbona mani amahera abazuka mudai huyu bro. Abazuka mudai juu abwo wewe genda ufatana n'urya mudemo. Ico kirumvikana. Mubwira ati zena bahera naguhaye. Kuko wewe atafoto nta cyabaye. Biza gusa umujama urazi ko abahungu ari abantu babambere bafise ubwenge bwinshi gusha abakobwa. Urabizi uno yamwe kandi yavuze ko atakuzi. Nani unyene. Kandi uvuze ko atakuzi. Uvuze ko atakuzi. Sindamuzi. Aja afata ngo ndamufitiye amahera yiyo. Nonzi. Reka uraza kumenya. Niyashika uzocumenya fresh. Uzocumenya fresh banzore ndi. Umva mwe igihari je mbona mwe muzo mu ndorya mudemo. Reka ujya mudemo mu telefone. Mireye. Mu telefone we umubaza amahera nagwa yabashize. Hama umve uko nakwishura. Rindera. Wavuze ngo n'umusheri wiwawe. Wavuze ngo n'umusheri wiwawe. N'umusheri wiwanje. N'umusheri wiwanje. Ndire rero. Hinge. None mwese rababesha abasakunda d'entre yanyu. Mana yanyu. Ndajewe. Ceko ndafise n'amafaranga je yarampfiriye amafaranga ndayafise akunda jewe. Nanje ndamuha urukundo neza. Uyu amukoresha n'imetso kugira mwiba biba amafaranga yiwanje yose. Umutayi wanje araheza. Naco. Rekaze. Agatibire nagoma ndakumva ngo gatibe ngo kitwa ngo darasa ibiki nibiki. Kumbe uri ubuntu bwo ku maboko. Navyo nari nzi ko afisundi bakunda. Reka jo mudemo nagiye mbona amakado ngenza mbona amakado yaka. Ngo tava none kweri. Tiravuga kweri sheri kweri insa kweri. Kumbe vyose vyavuye kuyu. Ni no mutayi kubera yaramu mutahe. Wanje none mutayi wanje yambaye wo. Ndaguhivyawe ko twari ivyanje. Gusa vrimo nta makosa afise umutipe. Je nta kosa afise. Nta kosa ufise vrimo. Umviriza reka je nzoza ndamuzanya. Nzoza ndamuzanya. Imbere y'umuryango. Kandi ni amatwi asumira ngo nijya mudeba murihira. Vyose yo! None ninza mbone nivyo biri mu nzu vyose. Nibiri mu nzu vyose. Hajya nabo yene suka namuguriye hajya. Isuka yiwanje je naguze. Davre. Oya. Niwe yabinzanira. Oya gusa. Ngire mu nzu. Ngijya suka ngijya. Niki gitanda nje nakiguze higitandike. None wakiguze mukwa kugigaho na matrap. Umudemo wanje namuha comme surprise. Ajya amana ameze fresh urumva. Ndamugura igitanda. Hiyo nje nagiye kucigura jewe nyene. Fresh ngikigera aho kiri ngikijya. Ni waba barakiguru ntogikwirikirane je naragikwirikiranye. Namumpakizanira. Werindira ndamuzanye ibyo byose ngenda ndabitwaye. Aho yahabwo. Turaraba mutabi wanje. Turaraba kubikura aha. Warashima facture nza ndazifise. Ego nta kibazo. Ntacu urabizana. Wabibonye ngibijya hajya byose birakwiye ngibijya hajya. Kwinjira mu nzu y'umuntu uko yari sumu gusa hajya nzizovayo. Nikirato nukurayo niki nta nakimukurayo byose biguma hanyene. Wewe ndaho mako mutaye wewe nta mahera usumvya urakana gatonya uragacibwa kuri jewe we ndagenda gupfunga. Kwa jambo ikabutura yakukwipanaro. Yakukwipanaro byakomeye. Ni panaro je urumva twarajya nahishatse kumuyagisha bisanzwe nyene urumva hariho niyashinga hamwe yonzi yuzu yashu gusa. Nani niwe mpamvu nayo nkwepanaro. Si umupangiye none umva umupangiye ukonore. Nizo mpuzu zose yambaye no mutaye wanje. Kone nyo shapo nari nayigura umudemo wanje ye. Mana watsimu kumbi ibintu byarabaye nabi. Wewe gihari ni murondero umudemo urumva hama umva akunda wari. Gusa amahera nasubizwa urabizi. Amahera natasubiza amahera zosubizwa urupfu narindira. Udoze umwicuyu. Uyo ndamariza amaisha we subira. Poa. Tutaona. Ure demo wako ndatakujuwia. Ujya nyena nzanira imari. Urera mugeze yaho mugira mu nyicerero mugeno twanze fise. Werendera uzofira mu gasho. Hanyuma ndabe kazo gukurikira. Dupinge. Mana ni ndarucaye ndakase. Oa. Reka nigire. Gusa bro ndabisubiriyemo. Murabise makosa nujya mukora nta kosa afise kuko ntiyagusopfa. Ujya mukobwa arinda jenza mwiro nzoza ndamuzanye. Ntiyagusopfa. Nzoza ndamuzanye ntiyansofya mugabo. Escroquerie yuyu yose yapfuyenga. Gusa wewe mukunda ko rukundo. Arankunda kandi naje ndamukunda sana kandi ntiyomvanga gusa uyu. Nyokuvanga gute none ukunda kari kwa kunda na jewe. Ukunda bibaza kari kwa kunda jewe. Wewe gukunda nka wewe. Ufisiki wewe. Uramubaza. Mapenzi ni kashi. Mapenzi ni mureroho.
mimi niko na roho. Wende mpatie roho yako sasa. Ataikura. Ataikura. Sina muhonga uko ananiletea. Urano ariko aragutesha avuga kandi mvura mu amahera kaca muhavye Nzotenda kwereka inzu maze kubakisha. Ntacyo tuzobisubira. Sawa. Ese tuzogirana. Sister, asante sana sister. kuosha na kibazo Wewe niko nakwambia wewe wende. none darasa bimeze gute ivyo bintu vyanyu Bintu sinda bitahura. Umutibe mambari mama wakina ibintu byo kwesukroka abantu. Je mbonye nsanga nibereye mu kazi ngaha ndiko ndikorera ngo naramutwaye amahera. Ndayumvire niyo sinumukiriya wanje siniki abakiriya banje bari kuzu no munsi uwo nibwo bwa mbere ndanamubona sinzi ni yaja ipantaro yanje nakwenga ahubwo uzamara nayiguze urazamara nayiguze sister sinakubya ko ipantaro nayamburiye hajya genda hariya none ugiye kunjya mutayi wanje kumuvye vyiwanje n'umukobwa wiwanje umuhena none byose yabinyimye n'ipantaro yanje yayinyimye ipantaro yanje niyambare nigiye nivyo nyene watwaye ndaguhebeye uzopfa nkembwa gusa wewe firamugasho nta kibazo tuzobiraba none we si ibintu vyanyu yateye amakenga amakenga ahubwo umuhungu sinziye yajava ahubwo agasubira ca ndamwitwarira mwitwara kumara yiwe hari nikibadayamaye 10 ry'umuti nanje ngo tugirire kwa afise ngaha urya nta nikibadaya canzemo ku mahera afise ngaha ntazi n'inzu ngene irihwa ntazi na kimwe ngene byose bimeze ibi byose aya mahera yose fise nta nikibadaya nsirije mugari karaza kunyishuza amahera atamaye nagenda amenyane n'urya mukobwa gusa ico nzi urya mukobwa akunda jewe kundi nzoga batugire interview nako sanze muri mukajaga basi tanga nimero za abantu bashaka bakorera ubuntu ko ari bwiza kwe okay ku bantu baba bashaka ko ndabakorera ubu buntu ku nimero yanje ni 61 576 077 61 amajana 576 ubusa 77 ndabeza abantu bari en couple urashobora kwambara amazina asa mukambara we n'umusheri wawe nkabandikira mwe n'umusheri wawe nkakwambika mu izosi nkakwambika ubudede bumodifye neza ku kuboko ukambago kabego gusa wumvise ko umutahe w'abandi kubikora umutahe w'abandi jo mutahe naho nawe urose so rya wumpaye nawe hawe n'umusheri wanje niwe yawumpaye ibyo je ntabyo ndabizi ko byurya mutipe ahubwo nawe nzomuha kare waze kunshorera kuko nabonye nawe nyene abukunda gose umusheri wawe yakamushiriye je nagahe umusheri wanje ahubwo umusheri wanje nanje niyaza ca ndakamubaza nawe yampaye umutahe ndaza kukamubaza sawa reka we ntahe sasha bon abafana ba STV kamera twitahire tuzogera kumutembera ikindi gi mwakoze kudukurikirana ndabakunda gose STV, every story matters.